Ndasubire kubakaza shuti b'umwanya mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho ko mu rurimi rw'ikirundi, haba mu bisata bitandukanye nka politike, umutekano, inkino, iperereza, hagati y'akazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubaha yambu nyamwanyi ba Isange TV, imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira mu bihugu bibanyi bitandukanye. Ndabakengurukiye kandi namwe mwese muri mu makungu ya kure. Ndabahaye kaza mu makuru n'ibiganiro tugiye tubashikirize kuri iyi saha, kuri aya mango n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Tunyarukiye ngaha mu Burundi mu gihe amatora aburi iminsi mike y'ingo atangure. Leta y'u Burundi yategekanije amafaranga azokoreshwa mu nteguro y'amatora yo muri uyu mwaka wa 2025 n'amatora y'abashinga amateka, nkenguzo amateka, abakuru b'imitumba ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. N'amatora rero bivuga ko leta y'u Burundi yashizemwo amafaranga menshi cyane, ndetse narize mu ndongozi zatanguye kwidoga zivuga ko aya mahera ari amahera menshi cyane ngo yoshakishwa ikindi yokoreshwa ngo narijya umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wamaze gutangaza ko ngo wamaze gutsinda amatora 100% nguko atawundi muhari ngo bo bahanganye. Ibi kandi biruko mu gihe uhagarariye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni ariwe Prosper Ntahontvamiye avuga ko abanyagihugu biteguriye amatora neza, ndetse ngo bazoyitabira mu mwidegemvyo nkuko bibandanya bishikirizwa n'uyu nyene ahagarariye umugwi Seni mu Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bo bariko baridoga, bavuga ko bariko baraburabuzwa ndetse bakanaborezwa igufwa n'umugana bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Inkuru yihuta cyane rero ibidushikiye muri aya masaha kuri aya mango nuko uhagarariye umugwi ujejwe amatora Seni Prosper Ntahontvamiye yamaze gutabwa mu mvuto, yagirizwa ko yamaze kunyuruza imiliyoni 60 z'amafaranga y'amarundi yaragenewe gukoreshwa mu matora yimirije muri uyu mwaka wa 2025. Amatohoza rero aratanguye, aciye ajanwa mwiperereza kugira ngo asambishwe hamenyekane aho ayo mafaranga yayashize, nkuko turiko turabisanga ku bimenyesha makuru bitandukanye biriko biradushikiriza aya amakuru. Turaza kubandanya rero dukora amatohoza tuze kumenya iyo nkuru nyene y'uwo murongozi wa Seni iyo yoba yarajanye ayo mahera yarategekanijwe gukoresha mu matora yo muri uyu mwaka. Nyane makuru kandi tunyarukiye mu ntara ya Ruyigi, abarimyi b'ibigori baridoga ko umwimbu bawurose ariko ngo igiciro c'intete kikaba kikiri hasi. Bakavuga ko rero ari uruhombo rukomeye kubona bariko baragurisha igiciro ku kilo, igiciro c'intete nyine ku mafaranga 600 ku kilo. Kandi ngo bakaba rero bariko barasaba leta ko yo bandanya itera agateka umurimyi ikamugabanyiriza ubwo ruhombo. Bavuga ko amwe mu masoko yo mu ntara ya Ruyigi igiciro c'intete z'ibigori ufatiye ku gikombe ngo kirabarizwa ku mafaranga 300 y'amarundi, nayo ikiro kibakaba ari amafaranga 600. Iki giciro rero ngo ntigishimisha abarimyi kuko ngo naho barose umwimbu mwiza, ifumbire, abakozi mu murima ndetse n'imbuto irobanuye ngo bitigeze bija ku giciro coroheje. Bakaba rero bariko bari bizeye ngo kugurisha ku giciro kitazoja munsi y'700. Aba barimyi rero bo muri iyi ntara ya Ruyigi bakaba bariko barasaba leta ko ngo yofati iya mbere mu kurangura ivyo bigori imbere ngo hakaronderwa n'amasoko yo hanze y'igihugu kugira uwakuye amaboko mu mpuzu ngo ntibirangire agikoreye.
Tunyarukiye mu kigo BBN. Ikigo k'igihugu ca BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge ndetse ubu ngo kiraramutswa indongozi nshasha inyuma y'imyidogo yagaragaje imbere y'intsinzi ry'abantu mu birori vyo musi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagenye Dr Samuel Ndayiragije ngo arongore ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN. Ico mwomenya nuko kandi iyo ndongozi yasubiriye Dr Jeremy Ngezahayo yari muri ayo mabanga kuva muri Rusama umwaka wa 2024. Kimwe mu vyo umukuru w'igihugu yidogeye ico kigo harimo kuba ngo kitorohereza abacitura basaba impapuro zemeza ko ibidandazwa vyabo byuzubahiriza ibijanye n'ubuziranenge. Imvo nyamukuru yatumye ava muri ayo mabanga kandi uwo yahora arongoye ico kigo BBN nuko Eugene entrepreneur yagiye gupimisha ivyo ahingura ikigo BBN ngo kiramwima urupapuro ariko abijanye muri Canada baca baremeza ko bikwije ibisabwa. Ubu uwo mujeni ngo ashorera ibidandazwa vyiwe mu gihugu ca Amerika ndetse na Canada. Naho intara ya Kirundo yo ngo niyo iza ku umwanya wa mbere mu kugira ibitigiri vyinshi by'abantu banduye indwara ya malaria mu mwaka wa 2024. Ibi byashikirijwe kuri uyu wa mbere igenekerero rya 5 Rusama 2025 n'userukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi ryitaho amagara y'abantu OMS mu Burundi Dr Xavier Crepin mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya malaria usanzwe uhimbazwa kuri wa 2025 ndamukiza uko umwaka utashe. Mw'ijambo yashikirije Dr Crespin yarashimye intambwe Uburundi bugeze ko mu rugamba rwo kurwanya malaria, ariko asaba ko hobandanywa kwinjizwa abandi bafasha kugira ngo iyo ndwara ibandanye igabanuka gushika ituze. Ivyo birori vyahimbarijwe muri komine Busoni intara ya Kirundo hibonekeje ibitigiri vyinshi by'abanduye malaria mu mwaka wa 2024. Abantu barenga gato imiliyoni 1,300,000 nibo batabanduye malaria, no kuvuga 1/4 canduye ku rwego rw'igihugu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Ridwin Baradahana yaciye tanguza indwi ya Afrika yahariwe urucanco ku civugo twita kwicandagisha birashoboka kuri buri muntu wese. Yasabye kandi abavyeyi kubahiriza ikirangamisi co gucandagisha abana babo bari hagati y'amezi 0 ndetse n'amezi 18. Reka rero shimire mwese mwari muri kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Yari imbonesha kure imwe bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Yari itekano n'umunezero ntangire byo kuba twatumwe namwe mu wanywanyi duhorana makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no mbonesha kure yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rontere yambo mwese mwadukurikiraga muri mu gihugu c'Uburundi ari mu ntara zitandukanye, ibisagara bitandukanye, amazona atandukanye, byose bigize igihugu cacu c'Uburundi. Mwese ndabahaye yambo. Nitwobora gutera yambo kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika nabacije kudondora. Mwese ndabandanya mbipfuriza kugira amango meza. Reka kandi zitire yambu abadukurikiraga bari mu hakurya y'amazi manini nko mu bihugu vya Buraya ndetse no ngaho muri Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mubandanye mugira ibihe vyiza. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende iya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibe bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka rero ndabibutse mu vyonde s'abonner ndetse na partager kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Yari itekano n'umunezero ntangire yo kuba twari kumwe namwe wanywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza.